Abenegihugu bo muri zone Cibitoke umutumba wa Rusiga kwibarabara rya 12 muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke barabangamiwe n'ibihomoka bitatu, kimwe giherereye ku Rusizi, ikindi giherereye ku ruzi rwa Nyamagana, ikindi kiri mu bumanuko bw'ico gisagara. Ni kuvuga abenegihugu bakikujwe n'ibihomoka bitatu. Igihomoka kibangamye cyane ni giherereye ku ruzi rwa Nyamagana kuko hoho hegereye amazu y'abantu. Ikindi kibangamye cyane ni igihomoka giherereye ku Rusizi kuko catwaye imirima y'abenegihugu itari mike kandi niyasigaye itarashikirwa nayo nyene iriko irasugerezwa. Umwe mu barimyi bahoze barimira aho hari igihomoka ngo niho hari habatunze, bari biteze ko bazoza baraharimira kugira bibesheho kuko ryari itongo bahawe n'umuryango uko bavukana. Ubu barifumbereje ntibakigira aho barima. Amazina yanje Habonimana Fiake, nkabaje akazi ka misi yose nkabandi umurimyi. Hama jewe naho nari mfishe ndimira je harashoboye kugenda. Ubu jewe umuntu anyize akamereza karima byarima dusangire turashobora kugenda tukarima, ariko jewe muri ubu nta hantu mfishe jewe ngirene norima kubera kumvo yuko hantu hose nari mfishe hatwawe hagiye n'igihomoka. Bwa mbere hatarahomoka twaharimira imyumbati n'ibigori, eka n'utwo duharage nyene twarashiramo. Twebwe kimaze guhomoka byari bigira nyene byari bigeze kunuza ya kumiheko, mbona bitangwe kuza biragira ubwumbati bwo bwari bukiri hasi, ntago bwari bwaje ko butangura kugira ihomora hose kica kiragenda cyatwaye turavaviramwa. Aho hantu ndavye no kuri hari hamfashije cyane kumvo yuko ntaco nabura, kumbo nimbuye twaragirene twaratora tukagirene hari ico dukenye tugashora hama tukikenura ko ivyo bintu nyene ico kintu dukenye. Ntari wenyene ngo abarimira ngaho bari benshi cyane ubu batakiharimira. Yego bamwe urabona ko ngaho wese twahora tuharimira, ariko ubu ntibakiharimira bose basigaye bagenda kugirene kurima, bari bafishaho kukotaho kandi bari bafishaho barimira. Aho harahi iwacu papa yari yarahatugaburiye na mutoyi wanje, urumva rero harashika hagagenda hose haragiye hose nta hantu nahamwe nta nakantu na gato yadufishe tusigaraye. Umwe mu bakenyezi baba mu Rusiga kwibarabara rya 12 akaba numwe mu basugerejwe n'ivyo bihomoka aratwiganira ubwo babafise kuri ivyo bihomoka. Mazina Ndayisenga Josiane, abandi umukuru w'agacimbiri ngaha ku 12. Mu bisanzwe sagaseseshwa rumuri bihomoka ngaha ku 12 birahari, ni bihomoka bitatu bitugeramiye. Hari ikiri ku Rusizi mw'ijyangambo, hariyo nikiri aha hepfo benakiri kukiri ku Rusizi kiramaze gutwara amatongo y'abenegihugu atari make yarasanzwe atunze imiryango itari mike barimiramwe imiryango. Niki kira hepfo naco nyene kiramaze gutwara nyene imirima nayo nyene itari mike nayo nyene yarisanzwe itunze imiryango. Hari ikindi kiraha mu Nyamagana gicungamiye Murambi naco turabona ko hariho amazu umwanya n'umwanya ashobora gutibukira mu Nyamagana kubijanye n'ibyo bihomoka nyene. Abo benegihugu baratabaza kugira bashobore koroherwa. Je no saba leta ko yodufasha kugira twese iduhereze umuzibukiro kugira turebe ko twogirene twobaho kugira ntidusubire kugirene bizo turaturatura. Turasaba ko mwodufasha mukaraba ko mushobora kuronka nk'ahantu mwotwimurira kugira tushobore gutungiraho imiryango, ndetse haba hariho n'amatongo tuvuge ko bara ya leta mukazamura dufashisha natwe tukaza turarimiramo imiryango kuko abenshi irima yabiramaze kugenda kubw'ivyo bihomoka ntibakironka ubu aho barimira imiryango. Turetse niyo mazu nyene turabona ko umwanya n'umwanya dushobora kunya kuko turi hagati y'ivyo bihomoka bitatu. Nubwo biruko igihomoka giherereye ku Rusizi kiri ku murindi udasanzwe wo guhomoka, aho n'imirima ihaherereye ubona ko hagati imaze nayo gutangura kwaturura imigaga, vyerekana ko guhomoka bibandanya. Reka twizigire ko abo vyega canke abafise ico baterera ko bazogira ico bakoze kugira imirima isigaye hamwe n'abenegihugu baba aho mu Rusiga bashobore gufashwa. Mwari kumwe na jewe Irankunda Adodezire. Ewe ijwi ry'urwaruka ntawe utokumviriza. Wavreb ijwi ry'urwaruka FM.